muri equipe yitwa Real Madrid Kylian Mbappe Ahawe Nimero 10 ariko yimwa umwana muto witwa Arda Güler. Ariko amakuru yandikwa n'ikinyamakuru Marca akemeza ko uburongozi bwa equipe yitwa Real Madrid aribwo bwahisemo guhereza nimero 10 isizwe na Luka Modric, bahisemo kuyihereza uwitwa Kylian Mbappe gusumba uko bari kuheza Arda Güler. Mu gihe Luka Modric kuvyibuka wasohoka yasize asigiye nimero 10 umwana muto witwa Arda Güler, ariko ubuyobozi bwa Real Madrid buti ugomba kwambara nimero 10 muri equipe yitwa Real Madrid yitwa Kylian Mbappe. Kubw'ivyo rero officially Mbappe niwe agiye kwambara nimero 10 muri equipe yitwa Real Madrid, yimwa umwana muto witwa Arda Güler. Yes, muri equipe ya Real Madrid nibaza yuko uno munsi turabona yuko abakinyi ko bagenda bambara amanimero harimwo ico no kwita poa umukinyi afise canke izina ry'ico risiguye mu bijanye n'ivyo azotanga mu kibuga, ariko ahanini harimo n'ibijanye n'ivyo azotanga mu bijanye no kudandaza, kuko no munsi kwambara nimero 9 muri equipe ya Real Madrid nibaza ko ari nimero itari nimero y'amateka nka nimero 7 canke nka nimero 10 muri equipe ya Real Madrid, kuko uravye ni nimero yambaye Kisu Ronaldo. Ronaldo giye kuraba amateka afise muri Real Madrid si ibintu vyahatari. Ni nimero yambaye uyu hajya Raúl González siyo yambara. Ni nimero yambaye González, Raúl yambaye indwi. Raúl yambaye indwi. Ni nimero giye kuraba yambaye Karim Benzema mu mateka ya Real Madrid, nawe nyene no munsi agiye guza no kuvuga ngo yofatisha amaze kubaza mu za bukuru, ukabona yuko yakoze saison 2 canke 3 zimeze neza bitari vya grave byo kumva ngo abantu bazohora bibuka Karim Benzema atari umuntu w'umunyamupira. Rero no munsi kwambikwa nimero 10 umugabo yitwa Kylian Mbappe yasizwe na Luka Modric. Premièrement birafatira ku kintu kivuga ngo Mbappe ninde afise izina ringana gute mu bijanye n'umupira w'amaguru cyangwa mu bijanye no kwamamaza, mbega nitwamwambika nimero 10 bizogira influence ye mu bijanye no kudandaza mu gihe ari nimero novuga ngo ikuyundi mustari nka Luka Modric, nimero yambawe n'undi mustari nka Mesut Ozil, nimero yambawe n'abagiye batandukanye. Jean ni mpagaze kwambika nimero umwana nakumuga bitwa Kylian Mbappe yankiye umwana yitwa Arda Güler, womengo hararuyemo guhohotera Arda Güler mu gihe mbona umengo wanashaka ariko aza kuba profile nziza muri equipe ya Real Madrid yasima holi komeye cyane hagati mu kibuga. Mugabo responsabilité zifashwe n'abagabo nuvuga ngo barongozi ba Real Madrid bakavuga ati tugomba kuyambika Kylian Mbappe. Hano bariko baviza amafaranga gusumba ikintu cyaco cyose, bariko baviza igitinyiro, kuko namuzi niba Luka Modric yari yambaye muri Real Madrid kuva James Rodriguez asohotse 2016 kugera no munsi ugenda ukandabira eske Luka Modric yafashije ikire Real Madrid. Luka Modric afisiye profile muri equipe, Luka Modric afise profile y'abakinyi bakuru. Uno munsi Kylian Mbappe afise profile nk'iya Luka Modric, wanashaka iri hejuru ya Luka Modric, mugabo ataranamara n'iminsi muri equipe ya profile ya Mbappe mu kuyivyaza umusaruro umuhereza iyo jezi y'abantu bakuru babaye muri equipe, hanyuma ikinjiza amafaranga yewe n'umusaruro kuri tapiver wa Kylian Mbappe yo wabuze niho tuvuga gusumba ko wabonetse. Rero kuri kano kanya ndavuga yuko nta kwihenda na guto yikwaroyemwo umwana Hendrick nakomeza yambara nimero 15 yambaye Ahawe Nimero 10 Mbappe abisabwe n'uburongozi bwa equipe yitwa Real Madrid Azar, ariko kandi tuzi ngo nimero 10 asohoka kwa Real Madrid Luka Modric yari yisigiye umwana muto witwa Arda Güler nkuko Kroos yabikoze. Nimero yambara nimero 8 akayisigira uwitwa Federico Valverde, ariko ubuyobozi bwa Real Madrid buti nubwo umusaza yitwa Luka Modric yasize nimero akayisigira Güler, atubwo nk'uburongozi tubona at least ishobora kwambara umugabo witwa Kylian Mbappe kugira ngo habeho izo ngingo zose zizanye n'ubudandazi zishobora gukorwa kuri Mbappe gusumba ko zokorwa ku witwa Arda Güler. Ntaco bishobora kwicira umwana muto witwa Arda Güler au niveau psychologique, kumva ngo nimero nayisigiwe n'umusaza yitwa Luka Modric yarayisigiye ngo ndayambare icihabwa Kylian Mbappe, ariko kandi Mbappe yambaye atari yanayisavye, aribwo ahubwo bipropojwe n'uburongozi kuba yo yambara psychologique mu mwana muto witwa Arda Güler. Ntaco biri buze kumukorako. Ya reka tuanze tugaruke ku gato kuri objectif cyangwa se kimwe mu cyatumye equipe ya Madrid zano witwa Kylian Mbappe. Twakunze kubigaruka tuvuga ngo Madrid ntacyo itatwaye idafise Kylian Mbappe,
wanachima nubwo bagiye baragira bamaze gutakaza Cristiano Ronaldo bagarutse batwara Ligue des Champions 2020 bavajemo na Karim Mustafa Benzema ariko kuri collectivity dasanzwe bavajemo na Vinicius ndetse n'akazi kadasanzwe ko yitwa Thibaut Courtois ariko kandi muri kwa kijya Federico Valverde yakinjwa mu winga Rodrigo akinja agomboye 2024 nyuma y'isohoka rya Benzema naho nyene tubona equipe ya Real Madrid isubira gutwara Ligue des Champions bayifashijwemo na Vinicius Junior ndetse n'abandi bagiye batandukanye bivuze ngo Madrid nagira kima yigeze yo kuri influence yo kumva ngo tugomba gutunga umusitari kugira ngo dutware igikombe ahubwo vyabiye tubona ko vyaba bigoye nivyo bararuha ariko nagiye batatwaye igikombe bitwa ngo nuko batakaje Cristiano Ronaldo ngo nuko batakaje Karim Mustafa Benzema canke bagaretse be nabandi mugabo bikubise mu biko bakaraba baravuga ngo iki gikombe tugitwaye dufise umusitari twakagombye tuba twinjije ibisumbi bituma vya bindi baronka kuri tapi vert bavuga ngo birakwiye guherekezwa n'urudandazwa rudasanzwe rw'umusitari ko bavuga ngo Madrid nshobora kubeshwaho n'urudandazwa kwa Vinicius wenyene kuko niwe muntu bari basigaranye nyuma y'igenda ryitwa Kylian Mbappe nako nyuma y'igenda ryitwa Karim Mustafa Benzema nivyo binje Jude Victor William Bellingham mugabo gutunga Bellingham mukamutungana na Vini mayo za dandazwa mugabo abantu barabona influence witwa Kylian Mbappe maze kwinja muri vestiaire ya equipe ya Real Madrid bivuze ngo Mbappe yazanywe kugira ngo umukinya dandaza cyane gusumba ivyo Madrid yaronka kuri tapi vert nivyo ni ibintu bibiri bijanye ushobora kudandaza utari mwiza kuri tapi vert kuko kugira ngo witwa Kylian Mbappe tukumenye ugira iryo zina ukomere nuko kuri tapi vert wabaye mwiza abantu bakaromarka ati ari impano y'umwana wo mu Faransa a 18 a 19 amaze gukomera atwereka ngo arakaze kuko nuno munsi twagarutse kuri Lamine Yamal mu minsi yaze mu vyibuke tuvuga ngo niki gitumira Lamine Yamal no musaba mustare nuko kuri tapi vert abantu bose bavuga ngo ari umwana w'imyaka 17 akina umupira gusumba abagabo imyaka 25 26 ubwo rero Mbappe n'umukinyi mwiza yabaye mwiza bituma abo umukinya dandaza uno munsi rero kwa Madrid twavuga ko collective manacho bashitseko mugana ubundi individuel mais c'est faire marquer yareretse isi umupira w'amaguru ati hano hari umuntu yitwa Kylian Mbappe kandi karite yiwe ari ugutsinda izindi zikata zigira gute zikurikira ko ile parmi les meilleurs buteurs isi tunzi uno munsi yatwaye Pichichi muri Espagne yabaye meilleur buteur ariko kandi yongeye aba meilleur buteur ku rwego rwa buriya yatwara Surien d'Or bivuze ngo Kylian Mbappe kote kudandaza nico kintu Madrid igaragaza kugira gute kumuvyaza musaro ari nayo objective ya mbere gusumba tapi vert cyatumye bagira gute bamuza tugaruka rero kumwana muto yitwa Arda Güler mbega psychologiquement nagiye gupfa Dovatino ndwi kuvitangura kuva ku munsi wa mbere ibinyamakuru yabyo muri Espagne byo muri Turkiya kandi yagiye atarukanye byose byagaruka bivuga ngo ninde agiye kwambara nimero yasizwe na Luka Modric bagaca biinspira kuri jazz kumuri iriya foto Andre turondere nimba yo jazz Luka Modric yahaye umwana muto yitwa Arda Güler kuri match yabo ya nyuma baherimina na Paris Saint-Germain jazz Luka Modric uriya munsi yari yambaye yarayikuye isigira umwana yitwa nde Arda Güler batega baravuga ngo ni sinye yo kwerekana ngo umugabo witwa Luka Modric aravuga ngo ndi umulegende di Madrid mugandaje y'umwana muto Arda Güler karakina il mérite yo kunsubira akaronka ino nimero 10 akaba wagize gute ayambara rero kwa Madrid ndafata ibintu bibiri bwa mbere ko nza kuri Güler kwa Madrid bavizije ko Mbappe adandaza gusumba Arda Güler kuko nimero 9 na nimero 10 muri equipe nzisiguye bimwe ibi twavyemera twereka shaka nimero 9 yatsinze ibitsindo byinshi ngo nimero 9 na nimero 10 nibisiguye kwimwe kuko Barcelona dufata karo nimero 10 yambaye Messi na nimero 9 yambaye ba Suarez na Ballon bariko baratsinda ibitsindo uno munsi umuntu yambaye nimero 10 nabajya yambaye nimero 9 n'abantu batagereranye ubwo rero babona ko Mbappe wibuke Mbappe wa nimero 9 kwari ukubera ko yasanze deja nimero ndwimaze kwambagwa no witwa Vinicius kandi agize gute akomeye utoyaka mugabo nimero 9 nawe wibuke baramaze umwaka muzima kwa Madrid tamu yambaye nimero 9 uribuka ko Karim Mustafa Benzema sohoka byari byitezwe ko izo kwambagwa na Joseru baza ko bamubwira ati oya nimero 9 irabikwa bivuze ngo kwa Madrid ikintu cyo kudandaza ni kimwe mu bintu batira ko attention cyane bapfa kugwa nimero 9 yarabizwe umwaka wose irindiriza rya Mbappe byagizwe ko yambara Joseru ntiyigeze yambara Joseru agenda ararengana kwavuze ikintu cyo kudandaza cyo ni cyambere kabiri urumva ko bari barivuje kumuha basi imwe mu nimero ifite influence asanga yambaye na Vinicius Junior mugabo no munsi yavuye nimero 7 ndemeza ko mu equipe nimero zirashobora kuba zitonzwe gukurikira nimero 7 cyangwa nimero 10 ni ukuvuga ngo mu migwi ibiri bivanye na kahise k'imigwi swate nimero 10 niyo ya mbere cyangwa nimero 7 niyo ya mbere kuko Barcelona no kwemeza ngo uvuze nimero 10 na nimero 7 nimero 10 irakomeye kwa Barcelona kwa Madrid nimero 7 yabo irakomeye gusumba nimero 10 nimba no kwa Barcelona dufata karura abantu barabibona iriya foto Luka Modric asigiye mayo witwa Arda Güler nyuma ya match abari kuri YouTube by the way nukuvuga ngo rero nyuma ndangurera cena ifata wanashaka anashira kuri ubwo rwa Instagram rero niko kana ko nagaruka navuga ngo bivaye na kahise k'imigwi so tuzosanga nimero 7 niyo nkuru nimero 10 igakurikira cyane nimero 10 niyo nkuru nimero 7 ikagira gute igakurikira Real Madrid
ni nimero ndwi hama agakurikira niba uri kuko uno munsi ugiye kuraba bavuye nimero ndwi kwa Madrid zini nimero z'aba legend ni nimero 8 ni nimero 8 ni nimero 5 ariko nimero 10 nayo uno munsi irimo manimero agomba gukurikira igomba kuba isubira kugira uburemere bukomeye cyane peut-être kuri Mbappe kuko iyi nimero ndwi Ronaldo yarayisigiye byose sigombye kuvuga ko Ronaldo ari umukinnyi madizo ko mayibuka gusumba abandi mugabo no munsi rero meilleur joueur de l'histoire wa équipe na ko meilleur buteur probablement même le meilleur joueur kuko yaratware ballon d'or nyinshi gusumba abandi rero nimba Cristiano nimero yitwa ko ari we yasize ayisigiye buri kimwe cyose nimero ndwi uno munsi n'umwanya wuko nimero 10 nayo itagira izina kumbura isigigwa ubundi buremere n'umugabo bita nde Kylian Mbappe arico gituma mbona cyo batatu bayimo rero gurere wewe reka namgaruke ko arashobora kuba kuvuguruzanya hagati y'uburongozi n'ivyo umukinnyi abona Modise jogo ati je ndabona potentiel dasanzwe muri gurere uburongozi nabo viser objectif yabo ariko kandi kantu cangaruka ko kanyuma vuga ngo nivyo vya byozo ni menshi makuru bigaragara ko gurere agiye kurekipera no nimero mugabo ndashobora kwemeza ko Madrid yumvira ikindi kintu rego no munsi nubwo tubona muri system nshasha y'umugabo yitwa Xabi Alonso umenga gurera azokoreshwa cyane mugabo nakira tugarantisa 100% kazo sezo yose rero numva da nimero 10 ukayiha gurere sezigeze hagati tugasanga gurere umwanya utakaza uzoba bishite mukaga gusumbuko Mbappe nubwo yashaka atakaza forme wowe uri kocha byanga bikunda naho kocha kumavuga ngo udakoze nibindi bigiye bitandukanye kurondera forme ziwe kurondera forme no kuzomukinisha yitwa Kylian Mbappe gusumbuko wanashima wowe wagira gute wabyumvira rero psychologique mu mwana ashobora gutangura kwiyumvira ati bimeze gute ariko biramwica mugabo wari umwanya mwiza wo kumumotiva akamwereka ngo subiye kubona kuri Madrid atarano kuza wigira ibyo wishake bagaca bagushikira wibuka ava muri Turkiya yavuga ngo ngomba gushikira muri equipe nkuru barabimwemerera mugabo ashike muri equipe nkuru byanka kwa kiri nyuma yo kuronga umwanya uno munsi yabonye ngo bariko baranira amashugwe mugabo kandi ninabikora umwanya ndawutakaza noneho baramweretse ati nubundi hariyo potentiel yo butare tuzarakubona mugomba gukora cyane bivuze ngo Madrid ikomeje guha message witwa Arda Güler kumwereka ngo kwa Madrid ni guhita ikintu cyose ugomba kugiranira